ngaha ku cicaro ca NSDP Ndibatira na neza kuri Centre Nyabiraba hafi y'ikigo cy'abasaseredoti aho twarose internet yihuta. Ico gikorwa turonse ico kibaye ni igikorwa twari twiteganye igishika. Twabonye gishika mbere turatangara kuko ngahi wacu aho tutuye amarezo ya internet nta yahari. Usanga umuntu ari karurira ku musozi arabahagarara, umuntu amutelefone ari mwijoro akavyuka agafata urugendo, ariko ubu rero twamaze guyihonja cyo tuyikoresha turabona ingene ari amavuta. Na cyane twari tuyikeneye cyane kubera rimwe na rimwe nk'ubu murabona ibintu bitera bije imbere bitera biba modernize nkuko no kivuga. Turabamukije bakunzi bakumbizi TV bivanye naho muhereye, tubahe mwiriwe kuri bamwe canke tubahe gakeye bivanye n'ibihugu mudukurikira murimo. Neza na neza nkuko mubibona turi kuri Paroisse Nyabiraba muri commune Gishubi mu ntara ya Gitega. Aha neza twazanywe n'igisata c'indero aho umwe wa diaspora bavuka ngaha muri no commune ya Gishubi yiyumviriye kuzana internet kugira ngo ugwaruka go ngaha ruzoze ruriga. Ni Godebert Ndarubagiye umukuru wa NSDP Ndibatira novuga ko igisata azanye c'indero yagikuye kuyo bita kazozo care for children yahereye gufasha ugwaruka go mu ntara ya Muramvya muri commune ya Muramvya. Tuvuze kandi ko NSDP Ndibatira ari ishami nimwe mu mashami y'ama NSDP ari mu gihugu cy'u Burundi yamuka kuri Niragira Community Development Project yo ku mutumba Masango intara ya Muramvya. Ngaha kuri no mutumba rero turiko ahakuri no Paroisse akaba ariho isanzwe ifise icicaro, turaza kuganira n'abene gihugu ngaha mbega iyo internet izomarira yoba yari ikenewe, hari ico izomarira ugwaruka go ngaha, mbega abandi bariko baratera imbere mu bisata bitandukanye bo kwegereza internet nabo iwabo kugira ngo ugwaruka gwacu canke abene gihugu bashobore kuronka ubumenyi biboroheye. Rero kumbizi nayo yahishikiye yavuye Muramvya yinjira commune Kiganda, yinjira commune Rutegama, yinjira commune Giheta, yinjira commune ya Gitega, ubu naho ingaha muri commune Gishubi neza kuri Paroisse Nyabiraba kugira ngo tubagaragarize bimwe mu bikorwa biko birakorwa n'aba diaspora. Yari Kumbizi TV nanje muvugana muraba kandi mukunda ni Jabusco Ingabire. Ni muri kino kiganiro murakoze. Ego murakoze. Je nitwa Sindaye Jean Bosco, hanyuma nsanzwe ndi muri biro ya NSDP Ndibatira, ndi mwanditsi, hanyuma mu bijanye kandi nkungira nkaba ni muri NSDP ku rwego rw'igihugu, nkabajejwe kumenyekanisha NSDP no kutanga amakuru. Ego NSDP rero yatangujwe n'aba diaspora abarundi bari mu gihugu ca Canada, itangujwe n'umu diaspora yitwa Alphonse Nahimana, hama rero barakorana n'abandi barundi bariyo barahava baragira amashami, ariyo naho havuye havuka NSDP Ndibatira ngahe Gitega, itangujwe n'umudamu yitwa Godebert nawe rero akaba ari umwigeme wa Ndibatira Leopold. Uyu munsi rero naho hari igikorwa kidasanzwe caje kitugana ngaha ku cicaro ca NSDP Ndibatira na neza kuri Centre Nyabiraba hafi y'ikigo cy'abasaseredoti aho twarose internet yihuta. Ico gikorwa turonse ico kibaye ni igikorwa twari twiteganye igishika. Twabonye gishika mbere turatangara kuko ngahi wacu aho tutuye amarezo ya internet nta yahari. Usanga umuntu ari karurira ku musozi arabahagarara, umuntu amutelefone ari mwijoro akavyuka agafata urugendo,
ariko ubu rero twamaze kuyihonja tuko turayikoresha turabona ingene ari amavuta emwe ubu bizotugira akamaro tuhigire tumenye utunaturiya abana bacu bahigire bamenye gukora ku mashini kuko ngaha inyabiraba tutibeshe hari umuntu yatangura primaire agaheza secondaire atazi internet cyarico mbere na kaminuza arabayimara batazi internet cyarico ariko ngaha turizeye nkuko uwatanguje irishira hamwe Godeberte Ndarubagiye yabimenyesheje abana bazotangura kwiga hakiri kare kandi mbere benshi bazokwiga ku buntu kugira ngo bamenye kurondera hakiri kare abarimye twara turima mikasaba yuko tugira ingendo shuri kugira ngo turondere ingene dukora nk'abandi mu ntara hari n'abaja mu bindi bihugu ubu tuzogira ingendo shuri kuri internet hamwe tuzobiraba tukamenya ingene ibura y'abarima tukamenya ingene ahandi barima kugira ngo umwimbu uze wiyongere hanyuma hari abantu bakenera kurondera utunaturiya mu vyuma kuri internet bagafata ingendo bakava ngaha bakaje Gitega bizoborohera hari nabigira ku buhinga ngurukana bumenyi bagasha impapuro mpamya bushobozi ubu ngaha ikigo kiruguriye bazohora bahigira kandi bashobore gushika kwihangiro ryabo bitagoranye none rero ubwa mbere turakengurukiye Imana yamudufashirije agatera imbere hama agashikira ivyo vyiza hama nawe agaheza akabidusangiza uwo mugambi kubera aba diaspora nyene bari muri Canada basanzwe bahereye kwigino nabo nyene barazi ubuzima bw'ingene bumeze baraduga barashika hariya rero barabona ingene abana binu n'uciye ubwenge yiga ko nabo nyene baraciye hama ari kariga ashitse imbere agasanga bari ko barahangana n'abana bakuriye kuri internet aho kandi rero bigatuma bitagenda neza babona yuko haragahaze bati natwe bajya abana bacu baraciye ubwenge babura gusa ubashigikira reka nabo bahere hasi baza baradugagiza kugira ngo nabo bazoshike bahangana n'abandi banganya ubwenge aho rero byavuye kugira ngo nabo batangure kumenyereza kwiga hakiri kare bigira kungurukana bumenyi uyu munsi turarose internet yihuta ariko hariho ama equipment turaheza kuronka harimo ama machine tuzokoresha ama ordinateur n'ama tablet hamwe na ecran plan niniya izoheza tukabonera ko ivyigwa ivyo rero vuba bigiye gushika kugira ngo ivyigwa bitangure vuba jewe ico no basaba bwa mbere no kuvyitaba bivuye inyuma kubera urabona ibihe birahindagurika uko umuntu yiga mu 50 siko yiga mu 2000 siko bariko bariga ubu rero bategereza kwiga bakoresha uburyo kugira ngo nabwo bubafashe buze gusayiririza ibindi vyigwa vyo mu ishuri mihangiro ngaha bazoba barakira abana bashika 30 hama abana 30 bazoba bakiriwe bane ba mbere bazoba bari muri bo bazoca bakurikiranwa ijana kwijana na NSDP kuva hasi gushika babateza imbere gushika bazoba bagomba gushika ari hose iryo ni hangiro rya mbere n'ibindi bizokorika jewe ni Patiri Masorakiza Jean Claude mwe bapatiri bane barangurira ubutumwa mwino paruwasi ya Nyabiraba none rero nagomba guserura akanyamuneza mfise uno munsi aho turosinga biri dasanzwe internet inyaruka cyane ndabona mu minsi heze aho muri NSDP baza hari gutega 19 guha ama certificat asanzwe bakora mu bijanye n'uburinyi n'ubworozi hama mu nyuma gato niho madame asanzwe ari muri Canada Godeberte yaheza akaturondera atubwira yuko afise umugambi mwiza wo kushira internet hano yihuta twe twagira ngo ntizoteba cyane mugabo vyanyarutse cyane gose ku buryo nta rindi zari zaciye turiko turavugana ne turakengurutse cyane ko nariyumviriye ku bantu ba hano Inyabiraba nivyo abana bariga mu mashure mbe na secondaire bakaziheza na kaminuza bakaziheza mukaje usanga ibintu vya informatique canke vya internet ugasanga siko abizi cyane gose mu ubu iki kigo kizoheza kibafashe cyane gose kumenya ibijanye n'iterambere rya mango cyane cyane gukoresha internet hamwe n'indi vyiza vyose umuntu ashobora kugabana biciye kuri internet. Ego harimo umesha makuru yabagira ati mbega ntibishobora kuzoba mu bisamaza urwaruka
ego nivyo internet ngo tubizi ni imbuga itari bugi bubiri umuntu ashobora gukuramwo ibimukiza cyangwa gukuramwo ibimwonona mugabo tuzaza tuhanurwa kuko ngo dufite duhanura kugira ngo bazoze cyane cyane baritwararika ahubwo bazibashimikire cyane cyane kukuronderamo ibyaheze bikabateza imbere haba mu burimyi haba mu bworozi kandi ubumenyi bwose bweza bukabunganira kugira ngo bashikire iterambere ry'umubiri rirama ego izo tugira akamaro kadasanzwe kubera internet hano yarigoye cyane gose dotari usanga dukeneye kurondera ibi nabiriya hari umuntu wasanga ari munsi y'igiti canke araha ku gatumba hejuru imvura iguye umuntu agacagarika ivyo ariko arakora mu gubu ko iri ahantu hasakaye bizoza bifashe cyane kandi ivyo umuntu ariko arondera heza bironke n'ingoga vyoroshe n'ahandi internet yari vyabigoye cyane gose kugira ngo umuntu ashobore kuronka amakuru aya nariya mugabe ico ntakwibagira nuko sare irimwo iyi internet nyene iri kure aho tuba ku metero zirenga 100 gatoya none twifuza bikunze uko bagira neza ko baza bakadufasha kugira ngo internet ishobore kuba no mu aho tubaye ndikuva muri presbytere yacu aho tuba kugira ngo bishobore kutwara umunotiri wari yunguruza ngo aje muri sare iyo internet isanzwe irimo cyane rero umukama wahezagire kandi turifuza yuko n'amajambo nyine batuzaniye ko bamenya bakurikirana neza kubera ivyo bijanye no kuriha ku kwezi n'amafaranga menshi none bashigikira kugira ngo kigogo nize gihagarare tuvuze ko vyoramba gushika yeza garutse tugire Kristo murakoze bo nitwa Policarpe niyo nkuru nkabasanzwe mbaye ngahe muri Paroisse Nyabiraba aho hepfo gatoyi ku isoko ni nko ku kilometero kimwe uvuye ngaha hanyuma rero muri make narize amashure narize muri Itabu Karusi hanyuma ubu rero ndaha muhira ndatekanye ndiko ndakora akazi cyangwa uri mu makakirondera nsanzwe ndi umutekinisiye veterineri ari privé nukuvuga no nangaje ubu rero muri make nikorera utwanje nirondereye akazi personnellement iyi internet hari icyo ubona ije kugufasha na cyane twari twikeneye cyane kubera rimwe na rimwe nk'ubu murabona ibintu bitera bije imbere bitera biba modernize nkuko no kivuga nk'ubu hari nk'igihe uca usanga bariko baragira bijya bintu byo gupostira ubukeshi hari gihe usanga bariko baragira ibintu byo kugomba gutanga ubuzima bwabo bakabutanga baciye ku marezo sociaux rero twebwe byahora bitugora cyane rimwe na rimwe hari n'igihe wasanga byaducitse tutabimenye bivanye n'ukuntu amakonegisiyo atashoboka canke ugasanga turabimenye mugabo ukabirungika kugira ngo bishobore no kugenda bikanka no kuguruka bikanka no kugenda ariko ubu bivanye n'uko kuntu mbona aba diaspora bacu basanzwe banavukana cyane cyane ngaha mu karere iwacu bagoma batwitaho turabakengurukiye cyane turabashimiye ahubwo kubera tubona yuko basa nabayihaye ama distance ntoyi ishobora gushikako byoba byiza bongeye ko akandi gatoyi ugasanga bashikanye nko ku birometero 2 canke naho cyo kilometero n'inusu baba bakoze cyane turabakengurukiye babandanye ahubwo bongera ko nibindi kugira ngo n'abantu turi ara distance yaha dushobore gushikirwa murakoze cyane murakoze nitwa Nyiramira Jean Bosco narize amashuri narize pedagogie ndakora akazi ka leta bon je bwa mbere icyo notangura kuvuga ego ndakora akazi ka leta ndigisha ngaho kuri Ecofo Nyabiraba 3 ikintu cyambere notangura kuvuga no gukenguruka bwa mbere nkengurukira abatwimviriye ko nk'abavuka komine nk'abavuka zone bacu nukuri bakoze igikorwa cyiza cyane hama jewe ikinyoheye cyane nuko nezerewe n'ugwaruka rugiye kuhakorera ibikorwa kumbura nanjye narigeze kuba icyo gikorwa ndagishaka ngomba ko cyo gikorwa kirekire ariko byapfiriye mu nzira ntibyabaye nk'uko twabishaka twari twatanguye no kumera nk'ababikora ariko aho twabikoreye ntibyabaye bitumbera neza biranka oya numva ahubwo kubera internet yari nto atayari hari mu majambo make twege iyo yabihariho kumbure ngira ngo
twaba twarosa aho umuntu yigira amanuze amamashini hanyuma akanaviga agashika kure cyangwa akabona ibintu vya kure akamenya n'ubumenyi bwinshi akongereza kubwo yize mu ishure. None mu kazi kawe ka misi yose nk'umwigisha yigisha abana gwaruka rukiri ruto cyane, ego ubona internet izo gufasha iki mu mwuga wo kwigisha uko rusanzwe uzo kwigisha ari icuna urindire kwizo gufasha kugira ngo ukore neza gusumba? Ego cyane kirahari cyane gose kuko umuntu urabona gumarondeza ibintu ku murongo akagenda kuri internet kumbure kubera ko twari dufise connection wagenda hari ikintu ugiye kurondera dufate nka dictionnaire mu majambo make ubu ugiye nko kwirondera kuri internet uciro nka direct kubera ko hari wifi bica bifasha kuba fise dictionnaire hafi hegereye distance yabaye ndende aho nabandi hose ndavye muri dictionnaire sino kwiganda za kurondera dictionnaire kubera urabona ibitabo biranagoye kuboneka. Nifashije wifi ndashobora guca ndaba dictionnaire utujambo tumwe ntarinzi nkanda tubona hanyuma nari nkamafasha abana kubasigurira neza ivyigwa nisunze ya internet twarose. Ubwo murakoze.